wankijije ibyo ngwanya byose maze ucunyije izahera umpa amahoro mu mutima amahoro urangiza nanje kuririmba man. This is Flash TV. We shine to progress. Kujyoshe. ni kubera imana Ego. Ndaryoherwa cyane iyo mbonye umusore nkawe ashobora gufata umwanya wo kuririmbira Imana. ni kubera igikorwa gitangaje Imana igirira abantu kuko yatanze ingabire insabagire rero mu mitima yacu iyo tubyisanzemo biraduhimbara kuko turiho kubera Imana kandi ibyo dukora byose tubikora mu izina rya Kristo mu gushimisha Imana data umuremyi wacu. Nishobora kukuvuga nkakuvuga ukutariko ahubwo nyabona niwibwira abadukurikiye. Amazina yanje nitwa Epimake Ndayishimiye. Ndi umuririmbyi wa gospel, mvuka muri province Kirundo, commune Bugabira, zone Kiyonza, agacimbiri ni Foko, ni ku mupaka w'u Rwanda no Burundi. Man uzi kuvuka hamwe n'umuntu hariko tokana ikiganiro mu kanya wa film yitwa PV Gift. Mukipe yakinye muri film ishusho y'umuntu ari doctor. Hamwe neza. Tuvuka hamwe canke tuvuga kimwe canke oya navuze ko muvuka hamwe. Avuka he? Avuka mu Kirundo. Avuka mu Kirundo. Imana imuhezagire cyane kandi muhumugisha. Nibaza ko iyo filimi ishusho y'umuntu maze kuyiraba. Warayiravye kuko mbone uri no mu bantu of course ndanagushimire atakiganiro kimwe ca Fresh TV kigucika udashize ko comment. Ni kubera ndazi ndatahura neza gukora neza icarico kuko birakenewe yuko abantu dufashanya duterana intege mu bikorwa byose tuba turiko turakora na cyane mu kwigisha abantu kugira ngo bahindure ivyiyumviro bahindure ingene bakora ibintu. Birakenewe ko habaho ubuzima bwo gufashanya kwitanaho nkuko ijambo ry'Imana rivuga. Mu Bifilipi igice cya 2 umurongo wa 4 havuga ngo nuko umuntu wese ntiyumvire ivyiwe gusa ariko yiyumvire n'ivy'abandi. Umuntu wese yumvire ko mugenzi we amuruta. Nico gituma akenshi abantu bakora amafilm hariho ide general canke icyumviro nyamukuru baba bagomba gushikiriza abantu nk'inyigisho ibafasha. Yego. Ese uri kuragiranya umuziki wa gospel na filme ko numvise unazikurikirana ubona ni kihe kiriko kiragira ingufu gusumba ikindi? Ikiriko kiragira ingufu gusumba ikindi ni gospel music. Yego. Gikorwa narinda biteza bategeza kuvugira secteur urimo. Bon, ntabwo ari cyo cyonyine gusa megamiye ko ariko ni kubera ibyo byose kugira ngo bibe bitegerezwa kubakira ku Mana, bitegerezwa kubakira ku butumwa bwiza, bitegerezwa kubakira ku ijambo ry'Imana. Na cyane umva ntegezwa kuvuga yuko gospel ariyo iri base de tout kuko abantu burya bakeneye ibintu bibiri. Abantu bakeneye Imana kandi bakeneye n'ijambo ryayo kuko ibindi bintu byose birahinduka ariko twubakiye ku ijambo ry'Imana biragira ikimazi kandi bikagira agaciro kuko nta kintu na kimwe ushobora gukora utubakiye ku Mana, tubakiye mu ijambo ry'Imana ntabwo ushobora kubona Epimake. Uri kuraririmba kugira rya jambo ry'Imana uvuze rikwandanye rikwiragira ku isi yose canke urakeneye ko bino bintu uri kurakora binakubeshaho? Icambere nuko kuririmba ni igikorwa kitazorangirira ngaha ku isi gusa ahubwo ni igikorwa dutegerezwa kubandanya no mu bwami bw'Imana. Igihe umwami Yesu azoza kujana abizera abamwakiriye nk'umwami n'umukiza mu buzima bwabo bakiriho kuri iyi si kuko urazi mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 1 umurongo wa 12 havuga neza ngo ariko abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana nibo bizeye izina ryiwe
Okay. kuko abo ntabwo babyawe no kwifuza k'umuntu ariko babyawe n'Imana. Nico gituma kuririmba ni bya mbere, kuko nimba hari igikorwa gihimbaye cyane ku mwana w'umuntu ni kubaho ubuzima buhimbaza Imana witazira, ariko ntiduhimbaza Imana ngo tubibemwo uburyo twebwe twumva tubyishakiye. Duhimbaza Imana aho ariho hose turi, dukwiye guhimbaza Imana mu bikorwa byose dukora, haba turi ku kazi, mu byo ibyo byose tuba turiko turakora, kuko guhimbaza Imana n'ubuzima, ntabwo ari umugenzo. Kandi duhimbaza Imana mu buryo bw'uko twe bwacu twabanje kuyihimbara, hanyuma biduhesha kugiranira ubusabane, imigenderanire myiza na Kristo, hama tukabaho ubuzima bwitazira. Imana uri n'umukozi w'Imana, uko mba n'umuvuga n'amajambo menshi yanditse mu byanditswe. Sinshobora kuririmba gospel ntari umukozi w'Imana, ariko uvuze umukozi w'Imana nivyo ntabwo wihenze. Hanyuma warumbwiye ngo ngomba kubikora nk'ibishaka kumbeshaho cyangwa kwagura ubutumwa bwiza bw'Imana. Mu yandi majambo, urakeneye ubandanye uvuga ubutumwa gusa cyangwa urakeneye n'amafaranga muri rya vuga butumwa? Nukuvuga icambere nuko byose birakenewe, kuko urabona kugira ngo ukore indirimbo ishike kugeza igihe indirimbo ija ahabona igakomeza imitima y'abantu, biba byasabye uburyo, biba byasabye amafaranga, na cyane ababikora nabo nyene bagusaba amafaranga kugira ngo ico gikorwa kirangire, sibyo? Kugira ngo ico gikorwa kigende neza, dushikirize ubutumwa bwiza aho twifuza ko bugera, dukenera amafaranga. Dukenera amafaranga. Rero novuga yuko ni intumbero mfise ni iyo kwagura ubwami bw'Imana, kugira ngo abatarakizwa, abantu babayeho ubuzima baboshwe na Satani, niyumva izi ndirimbo, niyumva ubutumwa bwiza buri mu ndirimbo, muri we afata ingingo yo guhinduka, yo kumva ko akeneye kubaho ubuzima bwo kubana n'Imana akiriho. Kuko nimba hari ikintu kibi kandi kibabaje ku mwana w'umuntu, ni gupfa utarakira Kristo mwami n'umukiza mu buzima bwawe. Ni gupfa warumvise ijambo ry'Imana, ariko n'indirimbo mbere haba mu bubare, haba mu masoko, haba ahantu hatandukanye, abantu barazumva, ariko ikimazi ni gufata ingingo mu buzima bwawe, ukumva ko Kristo ari uw'agaciro, ukamenya agaciro ka Kristo mu buzima bwawe, ukamenya igikorwa yakoze ku buzima bwawe, ukamenya iyo wavuye, aho uri n'iyo urimo uraja. Nicyo yumva dufite rero intumbero yo kwagura ubwami bw'Imana, kugira ngo abantu babeho bafise ibyiyumviro bihuje n'iby'Umwami Yesu mu kubaho kwabo. Umusaza ati abantu babeho bafise intumbero yo kubaho bafise icyo bahuje, uvuze ngo n'Umwami Yesu bagira kugirana urusabane na Kristo, kugendana n'Imana mu minsi yo kubaho kwa kose. Birumvikana cyane. Rero ndashaka kutubwire kugeza ubu ufite indirimbo zingana? Murakoze cyane. Kugeza ubu mfise indirimbo zibiri. Mfise indirimbo zibiri, indirimbo imwe zose ziri kuri YouTube, channel yanje yitwa Ndayishimiye Epimac. Wandika Epimac Ndayishimiye. Nukuvuga imwe yitwa Niwe Yavuganye Nanje, ni indirimbo ya mbere imaze amezi 6 kuva Imana idushoboje gushira hanze iki gikorwa kugira ngo gishikire amahanga yose. Iyindi ndirimbo ni indirimbo ya kabiri yitwa Sinzopfa Nzobaho. Hari amakuru rero mfise yuko hoba ari indirimbo nshasha n'ubundi ugiye gusohora, bikanavuga ko yikoranye n'umwe mu bantu n'ubundi mwakoranye izambere ari we Avisene kuva muri Cornerstone Records. Ego aya makuru ni uyu munsi numva nomenyesha abakunzi banje abankurikirana ku mashene yanje yose ya YouTube, ku ma platforms yose nkoresha, haba kuri YouTube, kuri Facebook, haba kuri Instagram. Nagirenda bamenyeshe ko mfise ibindi bikorwa ndiko ndakora kubw'ubuntu bw'Imana. Icyambere narabwiye ko dufata umwanya wo kubisengera kugira ngo habeho umwanya mwiza wo kumva ko igikorwa gihawe agaciro, kandi tubikora bivuye ku mutima, kugira ngo tubishikirize mu gihe gikwiye,
kugira ngo bigire n'umumaro Okay. bigirire n'akamaro abandi na twebwe ubwacu bitugirire akamaro. Rero hari indirimbo turimo turakora muri studio ya Cornerstone Records ikoreramwo umuproducteur mwiza cyane Arsene Hozagara n'umuhanga kabisa Arsene Hozagara numva kandi nta gihe nari bwagerageze kumvuga kuko abenshi barambwira ngo turashaka uyu muntu agukorera bino bikorwa adukorere. Rero nuramuvutse numva ni ikintu ciza cyane kandi Imana imuha umugisha, Imana imuhezagire kandi Imana imhezagirire abakunzi banje n'abakunzi ba Fresh TV 257. Imana imuha umugisha cyane, turabakunda. Hanyuma ndifuza neza ko mushobora kudukurikirana mukadushigikira kandi mukama mwiteguye ko dushobora gukora ibirengeye ibyo tumaze gukora kubera Kristo. Nta kindi dushobora gukora Kristo atadushoboje. Ego bwana Epimac, nibaza ko muri Fresh rero nejo bundi urahawe ikaze. Ndagushimira cyane kuba watwitabye. Murakoze cyane. Reka duhereze rero kwa kano kantu, ndashaka turangiza n'ubundi dusubiza muri ya mavuta twahereyemo hama duce tuguherekeza. Ni mu kuririmba uracirimbira akantu k'ubwenge hanyuma ikiganiro kiraherera. Naho tutoba bizigirwa we wahora ari umwizigirwa, ijambo ubwiwe yivugiye aririnda kugeza rishitse, ntabwo ashobora guhinduka na gato, ico yavuze azogikora. Ntutinye ariko weho nushikame, ntutege ubwoba n'ibyo ubona imbere yawe, kuko Imana igukikuje impande zose irakurwanirira. Ninyenko mezi ntabwo icika intege ninanirwa, kandi n'Imana itabesha niyigumye indahiro n'isezerano kugeza kw'iherezo.